Amahoro Kingdom Life Community kw'isi yose mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020 ku nkengera z'umukuba w'isengesho ryo kudodora Imana yavuganye bukwi na bukwi n'umuryango wose wa Kingdom Life Community. Ndashobora gusubiramwo amajambo makuru y'ijwi ryavuye mu ijuru, ryari ijwi ritahuritse, kandi twarashoboye ganira n'imigwi yose yo mu makesi kubijanye n'ayo makuru yaturutse ahirengeye. Ndavyibuka neza, kandi umwe wese ni cabona c'ivyo. Imana yaduhaye inyubako igizwe n'ibisagara bine. Igisagara ca mbere citwa inyubako yo gutororokanya, igisagara ca kabiri citwa inyubako yo kugwira, igisagara ca gatatu citwa inyubako yo kugenzura, igisagara ca kane naco citwa inyubako yo gutunganya. Twarafashe umwanya uhambaye cane wo gusengera izo nyubako, kandi ndashobora kuvuga ko dushikiriye igihe twese twumvise biciye mu kanwa c'indongozi za Kingdom Life Community, kandi twari turindiranye igishika. Ubu rero ndaguhaye kaze mwene data, ndahaye kaze bene data bari mu Burundi, ndahaye kaze bene data bari mu Rwanda, ndahaye kaze na bene data bari Tanzania, ndahaye kaze bene data bari Kongo, ndahaye kaze bene data bari mu Bubirigi no mu Budagi, ndahaye kaze bene data bari muri Amerika no kw'isi yose. Ndacibuka nkaho wogira ndabibonesha amaso yuko Imana yaduhaye insobanuro yibanze igisagara ca mbere citwa inyubako yo gutorokanya. Mu majambo ya mbere twakiriye yari mu gitabo ca Luka gabane ca 14 ku murongo wa 28. Haravuga ngo, ninde muri mwebwe agomba kubaka umutara w'amatafari muremure ntiyobanza kwicara akarimbura igitigiri c'amahera yowubaka ngo amenye yuko afise ayowunonosora? Ubutigu burageze, itorokanya riratanguye muri GSC. Imana iriko iradusaba gushira hamwe ivyangombwa umunara w'amatafari muremure ishaka kubaka muri twebwe mu bugombe bwayo. Subira mwihweze uko amatorezo ane y'inyubako yo gutorokanya twayahawe. Torezo rya mbere ryitwa kuvayo. Tuvuye ngaho Imana izotudugana ku rindi torezo ryitwa urufatiro remezo. Tuvuye ngaho Imana izotudugana ku rindi torezo ryitwa umuryango n'ubuntu bw'intumwa. Tuvuye ngaho Imana izodutwara ku rindi torezo ryitwa inkingi. Reka turabira hamwe itorezo rya mbere ryo kuvayo. Kuvayo ni itorezo rya mbere y'urukurikirane rw'amatorezo agize inyubako z'igisagara co gutororokanya. Kuvayo ni inyubako itabonwa n'amaso, ariko yubakwa muri twebwe ikadukindura kavantara n'ingenzi kw'isi. Giri nyubako kubw'itorezo ryo kuvayo, umuciyesi wese kw'isi azokwiyumva yuko ari kavantara, azokwiyumva yuko adatuye mu kibanza c'iwabo, ariko atuye mu kibanza c'ingenzi. Turi kw'isi, ivy'isi ntibishobora kudufatira kuko turi ingenzi. Kuvayo yerekana ko tugerereye ahantu hatari wacu igihe kitari gito, ariko twafashe umwanzuro wo gutaha. Mumenye neza yuko ngaha kw'isi ntitubayeho igihe kingana. Hari abamaze imyaka 40, abamaze imyaka 80, abamaze imyaka yaba 100, hari n'abandi bafite imyaka bamaze igihe indwi zibiri canke umunsi umwe bayivukiyeko. Abo bose ni ingezo zitandukanye. Twese dutuye ngaha kw'isi. Naho umuntu yoba amaze amasaha 2 gusa atuye kw'isi, ni igihe runaka amaze kw'isi, kandi igihe kidasanzwe. Rero kuva yerekana ko ico gihe cose tumaze twari tugerereye ahantu hatari wacu igihe kitari gito, ariko dufashe umwanzuro, dufashe icemezo co gutaha. Hano hantu hatari wacu twakoreye ibikorwa bitandukanye. Hari ingezo nyinshi cane rwose zo kw'isi zadufashe. Zimwe zaratutumye tugenda mu kubesha, abandi zituma tuja mu busambanyi, abandi zidutuma tugenda mu busuma, abandi zidutuma tugenda mu vyaha bitandukanye kubwo ahantu twari tugerereye. Rero ivyo vyose ni ibis
gusa bitwereka yuko ikibanza turimo yuko cari kimeze nko muri Egiputa igihe Abisirayeli bari bayibayemo. Bari ahantu batidegemvya kuba ico bategezwa kuba. Kuvayo rero yerekana ko dufise umuhamagaro wo gusubira iyo twamu. Ntidutuye ngaha kw'isi kubera ko twazananye mu vyiyumviro vy'isi, turi ngaha kw'isi kubera ko twazananye mu vyiyumviro vy'Imana. Ubu rero umuhamagaro wacu ni gusa niyo twavuye tutarashikayo, ni kuvuga dufise umuhamagaro wo gusubira iyo twavuye, kugira ivyumviro bisa niyo twavuye, kugira umutima usa niyo twavuye, kwitega n'umunezero gusubira iyo twavuye. Mwibuke Abisirayeli kuba muri Egiputa, ntibari bavuye muri Egiputa, bagiye muri Egiputa uruvyaro ruzananye Kanani, kandi bageze gusubirayo ntibasubiye mu kindi gisagara, basubiye muri Kanani baje baturukamo. Natwe twazananye mu vyiyumviro vy'Imana, dutegereza kwitegura gusubira mu vyiyumviro vy'Imana twaje tuvamo. Kuvayo ni ikimenyetso ko turi abantu baba kw'isi nk'Abisirayeli muri Egiputa, ariko ikiringo cyo kuhaba gishitse kwisozera. Nimufate nk'igihe c'Abisirayeli barabaye muri Egiputa, ariko igihe Imana yatuma Mose kuza muri Egiputa kubabwira amakuru mashasha yo gutaha, cari igihe cabo kigeze kwisozera cyo kubandanya bari munsi y'ubuja runaka. Natwe n'amakuru meza cane gose kwinjira mu muryango wacu no kutubwira yuko tugeze ku nkengera, tugeze mu mwanya uhambaye wo gutaha. Kuvayo kandi ni cemezo ntahinyuzwa ko dushaka gutambukira mu masezerano yo gutaha iwacu. Fata Abisirayeli bamaze kumva ayo makuru, inyifato bafashe, bari bafise inshuti muri Egiputa, bari bafise vyabaryoheye muri Egiputa. Murazi ko bageze no mu rugendo barakumbura tungurusumu, barakumbura amapapayi, ni kuvuga ko bari ahantu hari ibintu runaka vyari vyabaryoheye. Ariko cemezo kimaze kuza mu mitima yabo, icemezo ntahinyuzwa kandi ntasubira inyuma, kimaze kuza kikavukira mu mitima yabo, bafashe umwanzuro wo gusubira iyo sekuru wabo Aburahamu Kanani iyo yarari. Natwe turafashe icemezo ntahinyuzwa kandi ntasubira inyuma ko dushaka gutambukira mu masezerano yo gutaha iwacu. Murabe neza ukungene isi imeze, murabe neza ukungene isi ipanze uno munsi, biriko biraba vyose ibyo abanyabwenge ibihugu vya rutura vyose biriko birapanga, ni bisa kutwereka neza yuko ikibanza turimo ari Egiputa, ikibanza turimo ari Egiputa. Ure intambara iriko iraba si intambara yuko isi ibuze abanyabwenge, si intambara yuko isi ibuze abantu boshobora kuyitunganya no kuyitabara. Intambara ihari nuko muri iyo si nyene, muri Egiputa nyene, muri Babuloni nyene, hariho umwana w'ifura agomba gusohoka muri yo, agomba kuva muri yo. Kubw'ivyo rero Farao ategerezwa kuzana amasisteme yose, inkoro zose, imigambi yose, gusubira gutunganya abantu, kubashira ku bimenyetso runaka. Kubera iki? Hariteganye ububasha giturumbuka tazi igihe bigiye kumushikira yuko ariho umwana w'imfura agomba gusohoka. Kuvayo yerekana ko tugomba kugaba kuko turi ku nkengera yo gusohoka. Iki ni igihe gikomeye cane gose ku muciyesi co kudasamara, turi ku nkengera tugira dusohoke. Kubw'ivyo amakuru atugize si amakuru aturuka muri Egiputa, amakuru atugize ni amakuru aturuka kwa Mose, ni amakuru aturuka mu ndongozi zigenana na Mose, ni amakuru aturuka mu ndongozi, ni amakuru aturuka mu kirere dutuyemo, ni amakuru ariko atubwira ivyo iwacu, asa amakuru ariko atubwira ivyo muri Egiputa. Umugambi wo kuvayo ni ubugombe bw'Imana ishitsa ku bantu bayo. Umugambi wo kuvayo si caduka, ni umugambi Imana ishitsa ku bantu bayo. Dusoma Umusiguzi 3:15.
gatanu umugambi wo kuvayo uvuga ngo ikiriho nico cyahozeho kandi kizobaho naho cyahozeho kandi Imana isubira kugarukana icamaze gushita. Nimurabe neza ukungene uyu murongo utunganijwe. Ikiriho nico cyahozeho. Nimurabe ikiriho nico cyahozeho kandi kizobaho naho cyahozeho kandi Imana isubira kugarukana icamaze guhita. Rero iyo ni inyubako, nuko Imana yubaka ibintu mu bugingo bwacu, nuko Imana ijana natwe mu rugendo rwacu. Nta kintu gishasha giturumbuka kiriho mu Mana. Imana imbere yo gushitsa ikintu iba yaracubatse imbere yuko Imana izana ikintu iba yaracubatse mu rugendo rwayo. Urugendo rwo kuvayo rwahozeho kandi Imana isubira kurugarukana kugira ikingire abo yatoranije no kubaronsa ubwenge bw'ibibwirijwe gukogwa. Ikitwemeza ko turi kumwe n'ubugombe bw'Imana nuko tudakurikirana igikogwa kivyaduka canke ikinyegezwa mu Mana, ariko tugumbira cyahozeho kandi n'igitaraza naco cyahozeho. Umusiguzi 3:15 niwo murongo w'urufatiro ruhambaye cyane rwose wo gusobanura no kwerekana ko urugendo rwacu ari urugendo rwatutse akirengeye. Havuga ngo ikiriho naco cyahozeho kandi kizobaho naco cyahozeho. Ni kuvuga Imana imbere kuzana ikintu barubatse modele yacu. Urugendo rwacu rwategerezwa kuba kuko modele Imana yaragubase. Nimurabe modele ya Kristo kuza. Kristo si kinyegezwa cyanyegurutse mu isezerano rishasha, ariko yahozeho kuva mu matanguriro y'isi. Mu bugaragwa yari gitandara cy'amazi, ariko mu isezerano rishasha yari umwana w'umuntu. Nimurabe ukungene icyahozeho kigaruka. Reka nongere ndabagaragariza ukungene icyahozeho kigaruka. Mu bugaragwa mu abana b'Isirayeli bagomba guharigwa ibyaha, Imana yari yarashizeho ingendo yo guharigwa ibyaha. Ukungene vyako haba umuherezi bamuzanira imbere yiwe umwagazi w'intama. Umuherezi arashobora kurambika kubiganza uyo mwagazi w'intama canke omisuguru. Uhejeje kurambika kubiganza, umuherezi yawuvugira ko ibyaha by'uwo muntu, ubwo uyo mwagazi w'intama ugahinduka icaha kubw'uyo muntu, ugacutwagwa mu bugaragwa kugira ngo ushobore kwicigwayo. Kubwo yari impongano y'ivyaha. Murabe ukungene Imana yabitunganya. Aho hari mu isezerano rya kera, ni hari mu gihe cacu, ariko mu gihe cacu Imana yagarukanye icyahozeho. Yabigenjeje gute? Yagiye gufata Kristo imuhindura umwagazi w'intama. Igenda gufata Yohana Umubatizi. Murazi ko Yohana Umubatizi yari umuherezi, yari umurewi. Zakariya yari umurewi. Zakariya igihe yagenderwa n'Imana imubwira vya Yohana Umubatizi yari karahereza. Ubwo rero se we yari umuherezi kandi se yari umurewi, kubera ko nta muntu yaba umuherezi atari umurewi. Ubwo rero Yohani nawe avukira mu ruvyaro rw'umuherezi, aba umuherezi kuko yari umurewi. Kiriya gihe so ari umuherezi uvuga mu muryango w'abaherezi, ubwo nyene automatikema nawe wahabwa ico kiguzi. Ubwo rero Yohani nawe yari umuherezi. Nurabe kungene Imana yabitunganije neza. Yohani umuherezi yari karabatiza, hanyuma Yesu nawe umwagazi w'intama, umwagazi watanzwe kubw'ivyaha by'abantu, aja kuri we. Mwibuke ukungene vyagenze. Yohani yaragombye kwanga kumubatiza, ariko Yesu amubwira ngo bikunde kugira dushitse ukugororoka kose. Iryo jambo kugororoka kose bisigura iki? Yohani umuherezi, Yesu nawe umwagazi w'intama. Yohani umuherezi yagomba gushira ibiganza vyo ku mutwe wa Yesu Kristo kugira ngo amubatize. Mu yandi majambo, kwari kumushira ku vyaha vy'abari mu isi bose. Ubwo rero Yesu Kristo nawe yategeza kuca hinduka icyaha. Amaze kuba icyaha, ubu rero n'impongano. Si umwana w'Imana gusa, ariko n'impongano. Kubera iki? Afise ivyaha apana ivyiwe ku vyaha vy'abari mu isi bose. Ubu rero ni intama igomba kujanwa mu bugaragwa, kandi ko vyagenze. Ni intama iteguye rero kwishwa kubw'ivyaha vy'abari mu isi. Urugendo rwo kuvayo si caduka mu kirere cacu c'imwemu nk'uko
gwamyeho kandi birabereye Imana gushinga mu bugingo bwacu icamyeho. Murabona, Imana irafata icari mu isezerano rya kera iragihindura ikakizana mu isezerano rishasha. Kera Mose bubaka ingoro z'Imana mu buryo bufatika, yari amazu meza zererenze, ariko no munsi ingoro y'Imana s'amazu, nijya ngoro nyene Imana yaje gufata umuntu ivuga umutima wiwe yuko ari ingoro. Muribuka ariko Pawulo nawe yavuze ko turi insengero, turi ingoro za mpwemu yera, bisigura ngo umugambi w'ingoro wari ujya nyene ntiwahindutse, ariko Imana yarawugarukanye niwushira mu kindi kibanza. Icahozeho, icamyeho nico cahozeho, kandi ico cahozeho nico kandi kizogaruka. Amen. Urugendo rego kuvayo si caduka mu kirere cacu, rwahozeho nk'uko rwamyeho, kandi birabera Imana gushinga mu bugingo bwacu icahozeho. Urugendo rwacu ruratomoye kuko rurafise icigano n'ivyankenerwa mu rufatiro rw'abana b'Isirayeli, nk'uko tubona Abikorinto 10:6 havuga ngo ariko ivyo vyatubereye akarorero kugira ngo ntitwifuze ibibi nk'uko babandi bavyifuje. Abisirayeli nk'uko babandi bavyifuje, turabisoma mu Bikorinto 10:6. Imana izana icamyeho kugira kitubere akarorero no kudutumbereza. Turakangurira umuciyesi wese kumenya no kuzirikana ko turi ku nkengera yo gusohoka Egiputa, ariyo isi ya none. Gukangurira umutima kukuvayo no gutorokanya mu mitima yacu agaciro ko kuvayo. Reka duhamagare abaciyesi twese, reka duhamagare umuryango wose ati iki ni igihe cyo hejuru. Ntimusamazwe n'ivyo isi iriko irubaka. Isi itegereza kuvyubaka kuko n'ivyanditswe nivyo, kandi twari twiteganye igihe kirekire cyane rwose, kuko bisa kwerekana isaha nziza yo gusohoka kwacu. Nigihe abera, nigihe abizera twitegukanye umunezero gusohoka Babuloni. Rero igihe cyo gusohoka Babuloni nayo irafise ibikorwa itegereza gukora. Mwibuke Abisirayeli bariko barasohoka Babuloni. Babuloni yarabakurikiranye inkomezi, ibakurikirana imikogote, ibakurikirana ibintu bihambaye. Natwe no munsi Babuloni ndani muri yo irumva neza yuko umwana w'imfura agomba gusohoka. Irumva neza, irabitahura neza, iriko irategura imikogote, iriko irategura amacanzo, iriko irategura pusi, iriko irategura ibintu vyinshi, kandi nta muntu numwe uno munsi kiragisha inama. Ivyo byose byinshi ariko bitegura kubera iki? Kubera umwana w'imfura agomba gusohoka. Renda hamagariye cyane gose umwana w'imfura, ndahamagariye cyane gose umuciyesi, ndagukanguriye aho uri hose kumenya no kuzirikana ko turi ku nkengera yo gusohoka Egiputa, kandi yuko ushira umutima kuvayo no gutorokanya mu mutima ivy'Imana iriko iratuzanira. Imana ituzigame, kandi Imana iduhe gufata torezo mu buryo rusangi, kandi twese dufatane urugendo rwiza. Reka rero mwese ndabifuriza urugendo rwiza, ndabifurize inyubako nziza. Imana ihabwe icubahiro.